umugabo yitwa James Frank Lampard n'uwitwa Michael Owen, bombi n'aba legende ba umwe mu legende wa Chelsea undi mu legende wa Liverpool ya Michael Owen akaba ari n'aba legende banashaka ba Premier League muri rusangi. Bati abantu ariko barahamba Arsenal ku gikombe sije na gato. Equipe ya Arsenal ni imwe muri equipe ikiri umukandida ku gikombe cya English Premier League cyo mwaka. Ati bivuze yuko hagati yabo na equipe ya Liverpool hamaze kuba hari kinyuranyo cy'amanota agera ku 9. Ati bya ntaco bitwaye. Ati mugabo ico mumenya equipe ya Arsenal ni equipe igifise gushaka kugwanira igikombe cya championnat uno mwaka. Mufati yose zigeze kuri journée ya 11 nabivuze ko hagati yabo Arsenal igeze ku mwanya wa 6 nimba ni heza. Toya ku mwanya wa 4. Wa 6 ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 hari difference y'amanota agera ku 9. Ku 9 hagati yabo Liverpool ifise 28, Arsenal ikagira 18. 9 points d'écart, matches 3. Muremedenge n'amajambo ya Frank Lampard na Michael Owen akiremesha asa nka akiremesha equipe Arsenal kwigomba kuba ari umukandida w'iseri ku gikombe cya English Premier League cyo mwaka. Aho bigeze turacari kare muri Premier League, nabonye byose birakunda. Ari gihe Guardiola yaza gutwara igikombe aje kuba akuramo ikara y'amanota arenga 10 hafi 18 15 gutyo, akaza kugira kwereke ko ari seri yashaka igikombe akabanza kitsindira urya ari imbere yiwe akabandanya yashena insinzi bikarangira n'uwango ashitse ku musaruro wiwe. Rero umunsi equipe ya Arsenal yarahuye n'ibibazo kuri Arsenal, ugatakaza Martin Odegaard kiremesha ngabo wa Arsenal. Martin Odegaard yatakara agacaba mu makarto rouge gira ronka ku mugabo yitwa Declan Rice. Declan Ivan kajya William Saliba yagira chavuye muri rouge mukavunikisha Bukayo Saka. Ujya kuvunikisha Martin Odegaard na Bukayo Saka amemta ugakina matches zirice zitatu tabafise uri Arsenal abwo Arsenal kudosha. Arsenal akagomba kuba yaratsinzwe yarandagaye. Mugabo no munsi biragoye nkuko Bowen na Michael Owen ndetse na Lampard bagiye bigarukako gufata equipe ngo yihamba no masaha. Uwambwira ko Nottingham Forest itazotwara igikombe nkavyemera. Uwambwira ko nubwira kiraduga neza, nubwira kwiraduga. Uwambwira ko Aston Villa azotwara igikombe ivyo nkavyemera. Mugabo guhamba Manchester United navyo no vyemera ino sezo. Mugabo guhamba Chelsea, guhamba Arsenal, guhamba Liverpool, guhamba Man City. Liverpool yakwera imbere urumva abantu bose babona mengo ni favori. Man City, Arsenal, Chelsea kugera ino sana babo twara Premier League. Cyo kubganje equipe nkuri hora ari nkuru. Arsenal nivyo turayibreminga rimwe na rimwe ngo yaragize amakosa yo kugura mu ataka kandi yarakoze amakosa. Ariko même si yakoze amakosa yo kugura mu ataka, equipe ya Arsenal imaze kutwereka ngo ndashobora guchallenginga Arsenal, ndakoshobora guchallenga Manchester City, ndashobora guchallenginga equipe ya Liverpool. Wabonye match ya Liverpool na Arsenal bakinye bagaruye Bukayo Saka ku munsi wa mbere. Shikabahesha igitsindo aba decisive. Una munsi ni Arsenal Liverpool waje kuronka igitsindo cyo kwegariza amazo yafyutse. Kubganje yo nemeza ngo Arsenal nubwo bariko baca mu bihe vyabo bibi iracari equipe nkuru, iracari equipe gifise ijambo rikomeye cyane ku gikombe ca Premier League jusqu'à présent. Ni aba legende ba English Premier League Michael Owen ndetse na James Frank Lampard batanze prediction nubwo ngitangaje. Buzitangaje ni prediction abantu bose bakangutse bavuga ati umwe no mu legende wa Chelsea, undi ni wa Liverpool ariko bose n'abongereza. Ariko kandi n'abantu bazi EPL cyane kuko baranayikinye. By the way, Michael Owen one of the Ballon d'Or. C'est Ballon d'Or, je pense c'est 2002. 2002 derrière Leonardo Gifar. 2001 je pense. Il y a 2001 peut-être. Entre mu myaka 2021 mugiye James Frank Lampard no munsi kuba tatwe Ballon d'Or cyo sigura katari mukinyi mwiza. Nimwe bakinyi baranze EPL hagati mu kibuga. Burya na Steve G nimwe bakinyi baranze EPL kandi Steve G ata Premier League yatwaye. Bimwe mu bintu nubwo ngo bavansa baraba bwa mbere ni equipe ifite umenyereza ari consistency. Yamaze gufata equipe arayitransforma ayishusho yayo.
ndavuga Michael Arteta nkuko randira kuza kuvuga ati ni Arteta FC ni equipe yamaze kuba itangura kugira aba legende kuko no musa attention Martin Odegaard c'est pas n'importe qui muri situation sigoye kwa Arsenal numukinya ashobora gufata equipe akayikorera Bukayo Saka n'umukinya ashobora gufata equipe akayikorera ukongera ko transfer bakoze umugabo akomeye cyane zugizwe rya Declan Rice ukongera ko umugabo aswize rya William Saliba nukuvuga ngo uno musi ugiye kuraba ico equipe bikeneye kugira ngo itware igikombe equipe ya Arsenal byinshi muri byo yaravyubatse ahubwo ikeneye kuko gutwara igikombe tuvuge ngo hariho kwiyubaka ukagira profile kwemera ko wogwanira igikombe hagacaba no gusa rero nuko kuntu nyene ubwizwa gutwara igikombe kumenya ya manyanga kugwagira igikombe gitwagwa nagitwagwe vuza amanyanga nutwo tuntu two kumenya go profita ni zihe match ntemerewe gutakaza Liverpool aguye kwa Nottingham je Arsenal ndi kwa Newcastle nitware gute erega ibuka mu mwaka w'ingene babuze igikombe Liverpool inganije yari kwitsindwa na Nottingham Forest no apana Nottingham Forest yari kwitsindwa na sibuka match yaje kubitakaza Liverpool bafise urukino rumwe na Arsenal ku mugoroba batsinzwe na Everton batsinzwe na Everton ku mugoroba Arsenal bakinye ari sahindwi saa 8 ku mugoroba saa 11:30 Arsenal kina na Aston Villa wabonye ko ari kora gukonkiransa directement atakaje Aston Villa igusanga imuhira igutsinze ibitsindo 2 ku busa aya niyo makosa Arsenal ikiye kumenya ngo eske muri football kugira utware igikombe bigusaba iki wibuke Pep Guardiola yaba yasambuye Liverpool yasambuye Arsenal yasambuye Manchester agaca hura na Brighton and Hove Albion agaca hura na aka equipe ka Wolverhampton Wanderers tuzi mu equipe mugora ko zirimo akamenya ngo wangora ware kube Wolverhampton canke nde hageze ugikombe namaze gutsinda Liverpool igisigaye rero no kukwereka yuko nawe nubwo urunsinda ungwako ntituri kuri nivim unavuze neza ko arakora umunsi muri factors tumutwara igikombe harimo gutsinda bo beza muhangana ico gikombe erega Jamareska ni muri Liverpool ukawutoshora gutsinda City ngusinde Chelsea ngusinde Arsenal utsinde Tottenham ko ari muhangana ico gikombe biragoye erega jana musi Maresca no mukondana aho bigeze none Maresca uri kuratsinda mu equipe asanzwe mugabo izo muri Big 6 iyo utsinze muranganya mugabo urakura ko amanota muranganya Landry ni ibintu bibiri bitandukanye kuko na Arsenal nta myaka ibiri dufise Arteta atsinda Pep oya mugabo Arteta mwaka wa mbere mwaka wa kabiri kugeza uno munsi afise profile yuko yotsinda Pep ntidutangane amaze no kumutsinda tukabona yuko ari ibintu bisanzwe uno munsi afise profile yuko Arsenal itsinda Liverpool ntidutangane kandi tukabona ati Liverpool ubwo itsinze Arsenal izo bisamaye inacho gituma nariko ndavuga ku munsi wa gatandatu nako w'Imana Nabati notari mu equipe ya Chelsea yose n'ubwo ya Stamford Bridge iri nota rirakomeye kuri Chelsea kuri Arsenal ndabiyaronka isheki idatsinze Chelsea parce que Arsenal yari equipe yabwirizwa guprofita nyuma y'itsindwa rya City nyuma yo ko Liverpool idahagarikwa profile yo kuba batsinda bamwe bagwaniye igikombe Arsenal amaze kuyigira mugabo si kenshi niyo Manchester City uzosanga yo tsinda Arsenal ikayitsinda rimwe na Liverpool ikayitsinda rimwe na Tottenham dufata karorero mugabo irazi ngo niburi igitangaje nuko jewe ndi Manchester City ngwanira igikombe noba nsinzwe na Tottenham iratuma inkura ko rimwe mugabo sintakaza match iyo profile Arsenal no musi barayifise navuze profile y'abaregende cyangwa se abakinyi bashobora uno musi kuza bakikorera imigwe haracyasigaye twatwajiste maroduto mbega Arsenal yo City takaje bo bitwara gute mbega Arsenal iyo badafise 11 de départ babo bitwara gute mbega Arsenal by'ukuri 11 de départ yabo poste par poste bari capable yo kwanshira 3 match batwereka la meilleure performance ana musi Arteta yamaze kuba Arsenal imaze kuba Arsenal n'imibiri buri yotunga abakinyi babiri beza chaque poste kuko munsi muri défense centrale donc abafise bose bari capable gukina muri défense centrale bagakina nk'abaratero kuko Julian Timber ari mu bakinyi ariko bakina ku ruhande rwo kuri kabije kuri gatatu neza mu gihugu cy'Ubwongereza no munsi axe centrale ya Arsenal axe centrale ni nziza urabura Gabriel Magalhaes na William Saliba partnership imaze kubura urabonye kuri Liverpool bakinyi bafise Benjamin White White nabonye mwiza muri axe gusumba ko akina kuri kabiri kandi no kuri kabiri Benjamin White n'umukinyi mwiza cyane ukabuze ngo uravize Julian Timber ushobora kumukorera muri axe ukabuze ngo uravize Ricardo Carafiori ukabuze ngo uravize Jacob Kivio mwabo bose Kivio none ubwo ngo umusaruro usa n'uwagabanutse ukabuze kuja hagati mu kibuga wari ufise Declan Rice avant ukagira Thomas Partey ukagira Jorginho ukagira Martin Odegaard ukagira Kai Havertz canke Leandro Trossard ushobora gukoresha nka nimero 10 mugabo no musa hamaze kuba hiyongeramo Pio agomba kuronderera umwanya kunabi no kuneza
umugabo witwa Mikel Merino. Merino sinabona kumuronderera umwanya. Ikibazo kiri ni hehe kugira Merino umumenyereza ntazogwa no kumurondera umwanya. Yeah. Kuko umwanya utegezwa kuba equipe iri competitive igomba kuba vice effective yagutse. Yes. Ikibazo kwa Arsenal gisigaye ku nimero 9. Je nama mvuga Pepe yaratwaye igikombe kenshi atafise Haaland, adafise mugabo yarafise, amaze kuba atandukana kwanza na Sergio Kun Aguero, amaze kugumuka na Kun Aguero batagisenyera ku mugozi umwe. Ukabona ariko arakinyinisha Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Phil Foden bakinya nk'abavonev, mugabo bikarangira equipe itwaye igikombe kubera iki yamaze kubitegura ico gitinyiro. Nimba Foden atansinze Mahrez yonsinda, nimba Mahrez atansinze Sterling yonsinda, KDB yonsinda, Vincent Kompany aravinyuma akaza kagutsindira igitsindo kigwigikombe. Ikintu conyene cyo kibura muri Arsenal, ikintu conyene nandukana ko nabano ba legend Arsenal ifise vyinshi vyotuma ija kurondera igikombe gusumba ivyotuma itaja kukirondera. Yeah. Gusa ni equipe iri kirakorera kuri prise de risque nka equipe yamaze gutwara igikombe. Uku kuntu Arsenal yitwara, Arsenal igomba kwitwara nka City kandi City ibikombe isa nka ibihaze. Canke basi nubwo itogitwara no mwaka kitoba igikuba gicise kubera yuko bo bageruka kandi ni jambo Pep Guardiola babwiye rega rifise fact nubwo riri mu ubwoba. Imyaka 6 ikurikirana dutwara Premier League yarageze ko bari basi umwaka w'indwi nawo ushobora kuba ari uwindi equipe kari mu ubwoba mugaga gafise ukuri. Ya mugiye nka Arsenal no munsi jewe mbona equipe ifata amariske menshi nka equipe itari kirarondera igikombe kinyo. Arsenal nigomba kugwanira Premier League yegeranya na City azabasari izo bisa nk'umuntu ariko ajya umwimbu ubundi ariko ajya imbuto. Ya Arsenal igomba kurondera igikombe bitandukanye nuko City kirondera no munsi. City no munsi kirondera igikombe ivuga ati ndakibura, ibona ko inyubako zabo zigwaye bakeneye izindi nyubako nshasha. Mugihe Arsenal deja barabona ngo turi kuri karibu yo kurondera igikombe, mugihe inyubako zaje ziragwaye ariko bagafata riske yo kuja muri competition. Izo faiblesse cyangwa se izo ayo mapoe mato ashobora gutuma buri gikombe batayakuyeho. Parce que dufata karuriro twavuze ku munsi wejo equipe nimba yarafashe risk yo gutanga idafise umwataka nikosa, equipe nimba yatanguye champion idafise mu backup wa Bukayo Saka nikosa, equipe nimba yatanguye champion idafise mu backup niburi hagati mu kibuga ashobora kugwa byinshi mu gihe ubuze Martin Odegaard ni risk. Oya Odegaard sinzi ko abonye Odegaard ego byaragaragaye ko Odegaard adahari. Kwa Leandro Trossard buke match kakinye kuri Manchester City karya rouge wibuke baba bafise Odegaard bafise Leandro bafise ndetse na Kai Havertz wowe kinisha ku nimero 10 aguha ivyibo vyiza mugatogwa nk'ivya Ode mugabo ubuze Bukayo Saka ukacuzana Sterling ubuze Bukayo Saka ukazana Gabriel Jesus ni cerekana rega kumenyereza yakoze ibintu atari sire none giabuze Saka urigera ubona hindukira ngaraba Sterling. Ese Sterling ni option ya nyuma kwa kuntu menyeza ndavuga ati nabuze cyo uko ndi bugire nitwokira tudakuriye Sterling nake erega barakoze ikosa kure Emile Smith Rowe kure Nelson Smith Rowe ajoshe kwa Fulham bose bari kwa Fulham na Nelson. Arwande y'ivyo rero aba legende bavuze do mapar ndabona ko equipe Arsenal ntibashikuje cyane ariko equipe yari udu point tumwe itarakorera kugira ngo ishobore kuba yoba equipe irondera ibikombe. Hari akantu bakibuze sino amajiste mato equipe ishobora no kwitanga ariko ikaja kuri muri mercato mu kwezi kwa mbere. Duhagarare ku nyubako zayo ndetse n'ibivuga ko equipe ishobora kwikirondera abakinnyi bagiye batandukanye kugira ngo inakomeze kwikomeza. Hatanguye kuvuga witwa Brian Be umuntu witwa Mohamed Kudus muri equipe bivuga ko Arsenal ishobora no kuza gutanga miliyoni 83 kugira ngo baronke witwa Mohamed Kudus, ariko hafi haranavugwa n'izina ry'umugabo witwa Alexander Isaac muri equipe ya Newcastle United ku miliyoni zigera kuri 120 nawe ko bashobora kuba buraba bakamusimbana mu kwezi kwa mbere. Ugerageje kuraba ukaraba Mbeumo ukaraba na Kudus mu nyubakire cyangwa se mu nyubako za equipe Arsenal harico baba baje gufasha cyangwa no musi equipe Arsenal yifuza umugabo witwa Alexander Isaac nk'umusatirizi typical number 9 gusuma abandi bakinyi bose ushobora kuburikira ifuza. Ugerageje kuraba Mbeumo peut-être
Brian Mbeumo ari ku ruhande rwa Bukayo Saka ni kuza kurondera double y'umugabo witwa Bukayo Saka amazina igera kuri 3 akoreshwa muri Arsenal yongera nakoreshwa muri equipe nationale y'Abongereza Turians. Arteta ndamwemera ko ari umumenyereza mwiza amaze kunyereka niveau, ariko Arteta nta bushobozi afise bwo gutunga Brian Mbeumo na Bukayo Saka muri equipe imwe. None Mbeumo namusuwa muzana uje kumugira mu backup wo guherayo kandi mu gihe Bukayo Saka ariko mugabo kandi namera ko equipe igomba gutunga abakinyi kuri poste babiri beza. Nico reko ndakubarira chaque equipe ishaka gutunga abakinyi babiri beza n'imiburi buri uzotwara muri Champions League umwe umubuze ugatwara wa wundi ukavuga ati ntaco mbuze. Mugihe kurundi ronde Kudus no kwa Martinelli amaziga kagaragaza umusaruro utameze neza umugabo witwa Martinelli ishobora kuba ari double nziza. Icambere aya mazina atatu ariko ararondegwa, hari Brian Mbeumo wa Brentford, hari Mohamed Kudus wa West Ham ariko arondegwa nk'abawinga umwe ku 11 n'undi kundwe, hakaba na Alexander Isaac wa Newcastle. Jewe de ma part priority Alexander Isaac gusumba undi muntu wari wese kuko no musa Arsenal kini kwirabura iriko buri mu numero 9 a concretize ibikogwa equipe biri kwirakora bagacubagirirwa amachezi rero uwo Alexander Isaac ahuriranye neza cyane jana kwijana nivyo Arsenal kina n'umwataka kina anyaruka acenga atsinda ikigeretse ko chavide wose atsinda. Nubango Alexander Isaac doma par ni wakenewe muri Arsenal gusumba Brian Mbeumo na Kudus, gusumba na Kudus, ariko Mbeumo na Kudus nabo barakenewe. Mugabo ubushobozi Arteta amaze kunyereka ni bumupermeta gutunga abawinga bane babiri ku 11 babiri ku gundwi beza ku rwego rwa Saka na Mbeumo, beza ku rwego rwa Martinelli. Ivuze ubushobozi bwa managinga capacité kubasubiriza ubushobozi mu buhagaze, capacité d'intelligence yiwe mu bijanye no kumenyereza. Kuko yuko Pep Guardiola atunze Mahrez, aratunga Foden, aratunga Gabriel Jesus, aratunga Sterling, aratunga bagiye batandukanye, aratunga Leroy Sané kandi beza akabazingo. Wowe uri Mahrez uri mwiza, hari equipe yo gufatika kivuga ngo Mahrez arabaye titulaire indiscutable neza sura kovamo, mugabo uzoba mwiza sero nivyo yanyeretse muri entraînement kwa Guardiola kina kubera office entraînement nziza. Mugabo Arteta nivyo toshobora Arteta ikintu gihari niki Arteta no musara chafizi gihunga cyo kumva ngo Arsenal hico ntarayiha, mu gihe Bukayo Saka akomeye, mu gihe Arsenal hico ntarayiha. Saka akomeye agomba kuja mu kibuga vyanka bikunda ukibagira ngo urashize mu kibuga Saka urafise iyindi elema uri kurica ejo nejo undi uzogera kumukenera atakironka wa mwanya wiwe ngo aguhe ivyiwe. Ni Brian Mbeumo Arsenal yarika bayifise umumenyereza wo kugwego nk'aba Klopp nk'aba Pep Guardiola ndetse na Ancelotti gutunga Brian Mbeumo na Bukayo Saka coba igitego c'umutwe atsinze yandi ma equipe ku buryo uvuga ngo nimba nzobura Bukayo Saka dukina na Liverpool, Brian Mbeumo ntaco no gutuma kwa Liverpool, ntaco no gutuma imbere ya City, ntaco no gutuma dukina na Paris, ntaco no gutuma dukina na Bayern. Uno musi Mbeumo nta hantu tomutuma. Reka dufate ikintu gikomeye cyane kuri Brian Mbeumo, turaye profile yiwe na profile ya Bukayo Saka tubigereranye na profile y'umugabo kw'izina rya Leandro Trossard na profile ya Gabriel Martinelli. Brian Mbeumo aracari muto 25 ans, Mohamed Kudus 24 ans, Bukayo Saka imyaka 23. Mugabo mwumva ngo profile kwanza zitandukanye. Mbeumo agomba kwinjira kwa Arsenal bitandukanye nuko Kudus yinjira. Mbeumo nivyo ku myaka 25 nawe nitwovuga ngo arashaje, mugabo potentiel equipe ibona muri Kudus siyo bobona muri Mbeumo kuko bano bakina ibintu bibiri bitandukanye. Umwe ari beaucoup plus technique, atanguvu nyinshi zirimo, mugabo Kudus ari beaucoup plus technique plus nguvu ibi karite zose umukinya wa Premier League akeneye Kudus azifise gusumba Mbeumo. Mugihe Mbeumo nawe novuga ngo numwe mu bakinyi bari decisive cyane ku igori sans dobi en fonction y'ibyo equipe bikeneye, kandi bano bagomba kwinjira na profile zibiri n'ubundi zitandukanye muri equipe ya Arsenal. Dufate umugabo witwa Brian Mbeumo ku myaka 25, ni umwe mu bagabo bigoye ko azoronka equipe nkuru imubona muri projet aya. Ivyo kwiyumvira ngo nzotangura cyangwa sinzotangura, Brian Mbeumo kuri niva fise ku myaka 25 acitwa umukinyi wa Brentford, kini gitutsi ku mupira w'amaguru. Ni kindi kintu ndamwagiriza Brian Mbeumo, hari abanyafrika benshi bahevye ama equipe nationale pour le bien y'umupira bakina. None Mbeumo uri kuza gukinira Cameroon kini ibintu nk'ibi waransaba France ahantu hari Ousmane Dembele na Kingsley Coman
Kylian Mbeumo nta kintu atotanga akoze yaranise Maxime ni bamwirengagije amubona yarawuzi oya Maxime ni ubu ni ari gutuma yikina muri Afrika. Maxime byari bigoye kubera ko bariko badoza Kylian Mbappe rega Maxime agiye kuryoha Kylian Mbappe amaze kubaho mugabe ufise uruhande rw'uburyo uriko Kingsley Coman uriko Ousmane Dembele nigiki bariko baratanga Mbeumo atotanga reka dufata akarori rero Mbeumo uno munsi ndatangura kumubona nko mugazwe izina rya Madison canke bano ba Yuri Tielemans n'abakinyi beza bisanga muri za Everton za Aston Villa za West Ham kubera ko babuze amahirwe yo kwisanga muri equipe zisumba. Muri mugazwe izina rya Leandro Trossard dufata karava kwa Brighton none nivo Brighton yari ifise uno munsi ubwo mumbwire ko umugabo azwize ya Leandro Trossard yari kwanga kuja kwa Arsenal kubera abona ko umwanya uri ko Martinelli agatinyo challenge kandi amahirwe twereka ngo kariyeri yawushobora kuzohera tawundi mu gukiniye mukuru nka Arsenal mu gihe bugumye kwa Brighton. Ni mugena Mbeumo ugeza mu mwanya ari ku mujyango wa kariyeri yiwe. Uyu n'umwanya mwiza kuri Brian Mbeumo. Simbona ko Brian Mbeumo bwa mbere yotinya kwinjira muri Arsenal ngo atinye Saka. Ico ni cyambere ku mukinyi yifuza gukina gwego go hejuru agomba kuba competitive. Parce que minota 30 yokina kwa Arsenal muri UEFA Champions League. Isumba 90 rega kina kwa Brentford ari karakina EPL yonyene na za Carabao na zandi. Nazo nyene batari capable yo kuzitwara. 10 kwa Arsenal akinya muri Carabao ingana na 60 akinya kwa Brentford ariko batatwara ico gikombe. Bivuze ngo bwa mbere umukinyi ari competitive agomba kuba muri equipe wanye na niveau yiwe. Hamikigira kabiri akagwanira kwitwa umukinyi azotangura cyangwa azokina umwanya mwinshi bivaye n'ivyo atanga. Kandi no musugiye kuri Arsenal nimba tamusubirije abuka wese akifise erega mbere yo kukreye umusubirizi nako mbere yo kukreye umuntu azana concurrence wanza gukreye umusubirizi Mbeumo banza kuza akatwereka ngo no umusubirizi wa Saka wa musubirizi wa Saka naho vyanditse rega ko Saka bayi mu batotakaza kibanza equipe si equipe sigwiwe equipe si equipe igomba kuba competition nemenye no menyereza avuga ngo urakina no uri mwiza bien sûr uri mubi uracanze equipe yaratunze Mareze imwege kwa Bernardo Silva iduza umwana bita Phil Foden tuziko ni kimana garuka kiki gutunga Mbeumo ni mwiza uno munsi gutunga Saka ni mwiza bitavuze ko tokwicara ariko ico nanga Mbeumo si umukinyi wo kwicara kujya hicara Leandro Trossard Mbeumo si umukinyi wo kwicara kujya hicara Gabriel Jesus canke Raheem Sterling nukuvuga ngo nimba ndumumenyereza wa vrai Bukayo Saka yampaye ki première mita nabuze ntegereza kuza kurondera muri Mbeumo nimba Mbeumo yatakaye nigikiye muri première mita yanyimye mu vyo yategerezwa koma yanyimye nza kurondera muri Saka niho hano nza kubona umumenyereza mwiza abakinyi bari kuri calibre imwe uba managinga gute erega kandi deja nabivuze Mbeumo akeneye equipe ingana n'ugwego no musageze ngo abagaragaza ko arengeye Brentford afise imyaka 25 uno muza ababozi bari Liverpool barabona Mohamed Salah ariko arava muri projet uraguma uzuyaza Mbeumo ari muri Brentford bivuze ngo ari ku Brentford bicaye kubuhiye kuva kera uno munsi Wisara arenze niveau ya Brentford Mbeumo arayirenze Ivan Toney hageze gihagira ubuntu batamugurishije nico gena ko ndavuga Mbeumo bwa mbere ari ku mujyango wo kwinjira muri equipe huye n'ivyakina kuja gwani mwe na Bukayo Saka birashoka ko Saka deja kugeza ubu numwe mu bakinyi twamaze kubasire yuko adashobora gukina match 38 no muzi za EPL bivanye nuko yasabwe byinshi birengeye inguvu n'umukinyi arusha ku myaka mike ndiko niyumvira uyu Saka akora kuri umurindi ku myaka 25 Saka kariyeri zobiyeze parce que atanga byinshi birengeye inguvu raison pour laquelle Arsenal keneye Mbeumo kandi Mbeumo ugiye kurabivanye nuko kwa Brentford ugezamo no mwanya batari capable yo kumuha ivyo yifuza biroroshe ko Mbeumo bamuronka vermeme no mu kwezi kwa mbere amwe boshamwe nguvu nyinshi parce que equipe no musi garagaza ko ikeneye umusubizi wa Saka byanga bikunda kuko equipe igomba kuba competitive guhera mu kwezi kwa mbere kuduka mu gihe projet ya Kudus bivugwa ko nkuko Sky Sport yavyandize Kudus no musi ari kuri close laboratoire 85 million mugabo Kudus akenewe cyane kuza gusura umugabo witwa Gabriel Martinelli bamuzanye ko concurrence ya Leandro Trossard mugabo bigaragara ko akuze n'ubundi azova siga mwino projet umugabo yitwa Gabriel Martinelli bikaba ngomba ko equipe itungumuke kuko Kudusi na uno munsi izina fise Vendeza 23 yamaze kwa kwiza 24 Mohamed Kudus n'umukinya yiye yoja muri equipe yose nkurika mubakirako nukuvuga ngo izi ni projet zibiri zitandukanye projet yo kurondera mu backup wa Sara na kwa Saka na projet yo kuzana umukinyi amerita kuba mwiza ku nimero 11 do class mondial ku rwego rwa Arsenal parce que Arsenal igomba guhindura profile kava kuba Arsenal ya Big Four ikitwa equipe igwana igikombe kandi igwana igikombe n'uyu mwanya mu gihe waruvuze ka ya Alexander Isaac ni kako bwanje mbona ko Arsenal ikeneye umwataka
haravuzwe wa Benjamin Sesko, ba Jokles haravuzwe ba Victor Gyökeres n'abandi bagiye batandukanye. Sindi bugira shwa ngo nuko Saka uno mugabo azwi izina rya Alexander Isaac amaze kumenyera Premier League paraporo y'aba bandi mugabo nawe yavuye muri Sociedad ariko Jokres yaraje aramenyera, ariko Jokres aho bigeze no munsi nakiri niveau ya Arsenal kandi Gyökeres ni top scorer kuri katani niveau ya Arsenal. bro nimba Jokres Barcelona ikaimaze kuvuga ngo ndagushaka, City kabizi ko bafise amahirwe menshi yo gutakaza Erling Haaland. Arsenal iza muri plus igira gatatu yo kurondera vita. Arsenal barazuyaje Landry yari umwataka yibereye muri mercato ya nanje ndemeza ko mu byo basamaye ko muri barazubaye witwa Michael Arteta na staff yiwe harimo kutaba bafise umukinnyi typical namba 4 muri no mugari muri no sezirangira ari ibintu bibiri bitandukanye. Gyökeres ari decisive akeneye equipe muha ivya yihaye, mu gihe ba Benjamin Sesko baracafise nka Deza cya 3 ans. ibaze rero umuntu ashaka equipe ahe equipe ivye nayimuhaye wakwanga wafira kwa Barcelona ukaza muri Arsenal kuko uzi ngo Barcelona ubwo yobambi inane Deza ndo mwataka wabo hariho bakugira gatatu ntegerezo zo gukora ku gikombe. Nico kigabaniriza amahirwe Arsenal kuri kaya Gyökeres. Mugabo aba Benjamin Sesko n'abandi ndabona binjira nk'uburyo erega none Sesko no munsi yo kwa Arsenal yitwaje iki, Alexander Isaac yo kwa Arsenal yitwaje iki, kuko birashoboka ko amara saison 3 canke zine ngo twabonye ba Robin van Persie zigira kane akaja kwendera byaronse kunyaka ibiki bimwemerera sino Arsenal igihari gusa proje yo mwatakira kenewe. Ariko Arsenal bino bintu bakina nivyo Jokles ni top scorer. Arsenal rega kugira twari gikombe ntikeneye Meilleur buteur mugabe keneye wa wundi ikeneye mukinyatsi nabwo nubwo tuba Meilleur buteur muri Premier League mugabo wa wundi oyekeneye Meilleur buteur Pascal reka nagwa karuriro Hazard umaze kumusara ikintu Isaac atoha Arsenal rega nawe Meilleur buteur rega Isaac yo Meilleur buteur akwana kyoze wa Meilleur buteur Isaac nikinajyoshe Isaac amacingana n'ivyo Arsenal kinijana kwijana. Isaac n'umukinyi ashobora kuba Meilleur buteur atsinda ivyo bisindo nivyo mugabo Arsenal ivyo Isaac akina nimba umaze kutunza umuwinga nka Martinelli na Trossard na Saka peut-être kongera ko Mbeumo n'abandi bagiye batandukanye bisigura ngo uyu mugabo yitwa Isaac ari ndatsinda bitsinda ku mapasi ya Gordon ari umwe mu kibuga yisanga ari ya style nyene mugabo equipe mugikene umwataka nawe ni shwa nziza mugabo wamuroza attention n'abataka bafise umubiri nk'uwa Isaac gusa batama mu mvune Isaac n'umwataka mwiza cyane ico equipe kene ni top scorer gusumba ibindi bose n'abakinyi bashobora gutsinda ibitsindo